Hello guys, ndabahaye mwiriwe umwese bivanye n'aherereye nk'uko musanzwe mumenyereye kuri microphone ni Rock. Rero uno munsi turamutse turi kuri Lenox Bar aho habereye ibirori byo gutora Miss Queen Ngoma 2022. Rero nkuko je nayibemereye yuko ntazigenda batahasi nzobazanira buri kimwe cyose muzoba mwifuje kugira ngo mumererwe neza mubandanye mutagata. Rero no munsi nabazaniye ibirori byabereye kuri Miss Queen Ngoma aho natwe twabaye mu bambere twari duhari kugira ngo dushobore kubashikiriza byahabereye, dushobore kubazanira amakuru kandi ameze neza. Rero icyari gihari byaharanze barabigeme nkuko musanzwe mubizi, abigeme bashika kuri 8. Muri abo 8 niho batoramwo Miss Queen Ngoma, aho warubona barabigeme basa neza, abigeme bashajije kumbure base n'imigambi myiza kandi byari bimeze neza. Rero mugumane natwe dukorane byinshi byiza kandi byinshi muraza kubibona aho twagiye dufata amasanamu atandukanye. Rero mugumane natwe kandi mwibuke gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo mubandanye duteza imbere, natwe tuzobandanya tubazanira ibintu byiza kandi byinshi bimeze neza. Byose twabikoze ku mugaragaro kuwa mbere. Abo bamisi bane amafaranga azoba ari mu biro kwa Buramatari nibo bazoyamera. Imiliyoni 6 zose kuwa mbere zizoba ziri mu biro kwa Buramatari n'abamenyesha makuru muri yo kugira ngo mumbereke abo barundi bose k'amafaranga yabo bayaronse. Tunabamenyesha ko kugira ngo tumotive abamisi batowe twaremeye 100,000 ku mwumwe wese, abasigaye bivuye mu biro kwa Buramatari. Urukomera abashi cyane. Miss Popularity azamuhabwa 500,000 avuye kwa Buramatari. Mumukomera abashi cyane. Nuko rero ndahaye ikaze perezida wa jury umwanya ni gwanyu kugira ngo mucemo kurikira ibisigaye. Nibaza ko murakoze cyane, ndabishimiye cyane, shimira abanyakubaho mwese mwaje ngana mwebwe mwaje kudushigikira mugira aho mubawe. Merci beaucoup au président du GWS Point. Turahamagara en même temps les ministres, les différentes miss. Ouais, elles sont nettes. Barabanguka nkuko ari abakobwa bubwira n'umukerebutsi bashike hano imbere. Mugihe bariko barashika hano imbere, turasaba un peu d'attention quand même dans la salle. Un peu d'attention dans la salle. Elles sont belles. Elles sont élégantes. Turashimira cyane bene intare batwambwiye abigeme. Amashyi menshi bariko baraza, mubaha amashyi menshi cyane, mubaha amashyi bariko baraza. Bene intare, merci beaucoup pour Micho Fashion Collections. Wow. Elles sont belles. Habillées. Wow. Elles sont bien habillées. Encore plus d'applaudissements pour elles, s'il vous plaît. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Ah là 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 là. Yeah. Miss Queen Ngoma 2022. Miss Queen Ngoma, elles sont bien habillées. Merci beaucoup pour vos acclamations. Avant la proclamation, j'aimerais aussi appeler ici sur scène les
chers élus Miss Ngoma 2020, qu'elles soient ici sur scène pour nous aider à couronner celles qui vont être élues. Faites des acclamations à la Miss Ngoma 2020, à sa première dauphine, deuxième dauphine, ainsi que la Miss Popularity, mais également à la Miss Kayanza qui nous a honorés aujourd'hui. Elle est aussi avec nous. Veuillez applaudir pour elle, s'il vous plaît. Des applaudissements, s'il vous plaît. Elles sont aussi bien habillées, très élégantes. Wow! Méchant. Elles ont l'élégance dans le... Aujourd'hui, en ce moment-ci, c'est une soirée extraordinaire. C'est une soirée extraordinaire, je dirais, dans notre capitale politique de Gitega. Et vous devrez l'imaginer, c'est très très compliqué, pas chose facile pour le Gilles, bien sûr. gutora umwe mu bangana pas chose facile. Aba bajene mubona ngaha imbere yacu barafashe umwanya ukwiye wo kubakurikirana amaproje yabo yose turayafise, twarayanalije, twarayakoreyeko ibikorwa bitari bike. À ma qualité de président du jury, Miss Queen Ngoma édition 2022, et au nom de toute l'équipe avec laquelle on a travaillé ensemble, je présente ici d'abord et j'adresse un mot de remerciement aux organisateurs pour nous avoir honorés de faire partie de ce jury. Ce jury qui va élire dans un laps de temps à Miss Queen Ngoma édition 2020. Applaudissez tout le monde. Mes remerciements vont également à l'endroit du Forum des femmes pour leur engagement au service de la nation. Et pour le moment, sans trop tarder, cette compétition, je dirais cette compétition, 8 jeunes filles que vous voyez ici devant vous, toutes très intelligentes. Applaudissez quand même. Toutes très intelligentes, toutes très belles. C'est pourquoi je disais que, en tout cas, c'était une chose non facile pour le jury. Parmi les 8 que vous voyez ici, nous allons choisir 4 premières filles, dont Miss Queen Ngoma et 2022, première dauphine, deuxième dauphine et Miss Populaire. Et signalons ici que des critères de sélection ont été élaborés, bien entendu, sur des facteurs de fond et de forme, pas d'objectivité de souligne. Pas d'objectivité de souligne. Donc, le choix, c'était sur base de l'élégance. Ingabirano n'ubuhinga mu gutambuka. Two turaba les critères sur lesquels on s'est référé. Deuxièmement, on a tenu compte de l'éloquence. Ingabirano mu kuvuga ingene umuntu yakumvata ibyo twabikorerako. Hanyuma ikindi twakoreye ko ingene proje zabo
zari zubatse turavye no munsi aho intara yacu ya Gitega igeze, kapitale politike aho igeze, nosaba mutwe mwakomera amashi nsaba nyakubahwa ndongozi y'intara yacu, burya intara hajya kwicaye ugahinga nukuri nabesha imigambi iri muri aba bana twarose umwanya ukwiye yo kuyikurikirana yo kuyisoma n'ibintu bimeze cyane rwose bose ni imigambi myiza. Cyo gituma twavuze tuti gutora umwe mu beza kandi baciye ubwenge, niho twavuze tuti jini ho kidasanzwe. Hanyuma basabye nk'impanuro nuko muri munani c'est un nombre de 8 ariko bane batakuba baba basubije abandi buke buke, hamwe n'abandi bane batakuba basigaye tubasaba imigambi yabo ntibace bayishyira mu kabati, ahubwo bace basura bayikorere ko cyane kuko ejo naho bazoba ariho. Amashyi menshi cyane rwose. Nuko rero ntarandiriye ndabona ko abantu bose bari très attentif, nagomba nsabe babaye ici bamanze begere hano, j'invite l'équipe avec laquelle on a travaillé ensemble ko boshikana hano les résultats twakoreye ko kugira ngo tuzishikirize umuyobozi w'igihugu uko twababwiye ko uko twabakurikiranye uko twababonye n'ukuri amaproje yabo yose yubaka igihugu, yubaka intara yacu kandi nabwiye ko bose ari incabwenge. None rero twagomba tumushikirize uko twakoze, hanyuma nawe aheze atangaze ku mugaragaro. Murakoze, Imana ibahezagire. Amashyi menshi cyane kuri perezida wa juri, amashyi menshi. Alors, je vais avec la coopérative. Muri ready? Muri ready? Muri prêt? Miss Popularity, mi va selon vous. Oshi, Wagiat, la Miss Popularity. Murakoze cyane, dushimire juri yadufashije, dushimire abagire bashike ngaha kugira ngo badufashe gutanga ubushimwe. Ariko imbere yuko ubwo bushimwe butangura gutangwa, nagira ngo nsabe bano bigeme batanguye ari 28, bamwe baravamo hasigara 12, muri 12 havamo 9, uno munsi n'8. Mwese umwe wese arabe kwa mugenzi we, umwe wese narabe kwa mugenzi we. Ndabasabe babiri begeranye bagwane mu nda. Bagwane mu nda muri 8, ariko 4 bararonka ubushimwe, abandi 4 barataha. Ariko nibataha mabo nyene twumvise ko bazobandanya bashikigirwa, batsubire batonde ku murongo, bababwiye ko mwese muri beza cyane. Naje ndabibabwiye, mwambaye neza, mutwenga neza, mutambuka neza, mufite amaproje meza, mwikomera amashi. Nico gituma
n'ubuza kubona uwundi yamurushije abinezerererwe muzoshigikirane muzokwame mwunze ubumwe mwese ni Miss Queen Ngoma 2022 abadukurikiye bari ngaha muri ino sale abadukurikiye bari live kuri Facebook kuri Isana Media hamwe na Gitega Entertainment TV bose barategereje ko ryajoro twazindukira ryajoro ryari ririndiriwe amezi n'amezi bamenya Miss Queen Ngoma Miss Queen Ngoma edition 2022 twagiye na Miss Popularity muri pre-maktama muriteguye induru yanyu muriteguye amaboko hejuru mwese n'abigeme bacu bariteguye Miss Populaire Miss Populaire Miss Queen Ngoma Queen Ngoma 2022 c'est Miss Populaire c'est muriteguye Miss Populaire c'est numéro Irishura Jenisa numéro 2 Miss Populaire amashimesi nous allons nous saluer parce que tubakengurukire cyane turamukeze cyane Agenda bukeje Irishura Jenisa Miss Popularity agacerere birakomeye bitera bikomera deuxième dauphine Miss Queen Ngoma 2022 c'est êtes-vous prêts la salle? Êtes-vous prêts? Amaboko hejuru Miss dukengurukira abariko baradukurikira bari live dukengurukira bari ngaha muri salle dukengurukira abamiss bose bari ngaha dukengurukira abamiss bari baratowe 2020 tubabwira ko bagire basubirirwe baze kubakompanye neza abagiye kubasubirira babereke umwenda uhuma n'udahuma kandi nibaza ko nabo nyene batazidoga turabakeje deuxième dauphine Miss Queen Ngoma édition 2022 c'est numéro
amashyi menshi bano bamisi bacu, mubongere amashyi menshi bano bamisi bacu. Nsaba cyane Chrétienne abaherekeze bahagarare hajya kugira ngo isi yose n'abariya bahagaze hariya baze kubona Miss Queen Ngoma 2022 bahagarare hajya. Je vous rappelle que la deuxième dauphine est 18 ans. Miss Queen Ngoma yowawe. Dushimira kandi abantu bose badushigikiye, dushimira abantu badushigikiye kuva mu ntango gushika uno munsi. BBCI, Banki BBCI, Lumitel Burundi, Bankobu, Venakobu, Benentare, Micho Fashion Collections, Centre Médical Saint-Camille, Menyesha Group yagira menyekanisha iki gikorwa. Dushimira na MC Chrétienne turi kumwe muri uno mwanya. Dushimira abanyecubahiro bose bari ngaha, abantu bose baje kwitabira rino higanwa. Mwese mwiyumve, bamenyesha amakuru mwese, iri undi wa mwanya mwese murindiriye. Nagomba rero dushimira kandi les coachs qui ont accompagné ces Miss durant tout ce trajet. Babiri bari kumwe natwe hano. Miss deuxième dauphine en Miss Burundi édition 2021. Sabrina, merci beaucoup aussi à coach Hans qui ont vraiment guidé ces Miss pendant cette longue période, cette longue aventure. En tout cas, veuillez applaudir pour eux. Applaudissez pour eux. Murakoze cyane. Nagomba dusigaranye aba Miss batandatu ngaha. Murakeneye kumenya Miss Queen Ngoma 2022. Murakeneye kubimenya. Aha. Muri aba Miss batandatu rero mwumvise ko jury yavuze bose bakoze neza. Bose barakoze neza. Bose baronse amanota meza. Nico gituma aba bose muhejeje kubona abantu bose bari ngaha. Twagomba kubabwira ko aba bose bakoze neza, ariko ko hasigayemo babiri nibo baza kuronka ubushimwe, nibo bagiye amaproje yabo gushigikirwa, kandi n'abandi ntibazokwibagira. Première dauphine Miss Queen Ngoma 2022, c'est umviriza abari ngaha bose bakeneye kuba aba Miss. Abari ngaha bose ikamba imiliyoni 3, imiliyoni 2 barazishaka. Nico gituma première dauphine Miss Queen Ngoma 2022, c'est numéro
turamushimiye urabona première dauphine Miss Queen Miss Ngoma 2020 bariko barafata ifoto. Yes. 2 millions bashaka miliyoni zibiri wala. Ah, mashallah. Comme c'est beau. Bravo à la première dauphine. Félicitations. Bravo à elle. Allo, guys, muriho, mbiriza rero, mumwe wese shaka mbwirire, ninde ibaza ko ari Miss Queen Ngoma? Ninde? Miss Queen Ngoma, ninde? 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 Chufu ninde? Agacerere Miss Queen Ngoma 2022 c'est numéro imbere yuko tumenya Miss Queen Ngoma 2022 nagombe nisabire bano bigeme bari ngaha imbere nimwegerane mwese egerana ngaha nagomba kubera bagiye barandika amanota iyi ntebe iza kujako umwe muri aba batanu basigaye ngaha kugira ngo rero aze kuronka iyi ntebe ize kuja ngaha hagati na hagati twagomba dushimira ababigeme bose bashoboye guparticipa arico gituma nagomba shimire abari ngaha kugira ngo ndababwire abigeme kuva murazi ko bari basigaye umunani kuva ku munani kuva ku wa mbere gushika ku munani hariho amanota bagiye bararonka arico gituma mu gusoma Miss Queen Ngoma ngombe mere ku bantu baronse amanota yakurikiye bane ba mbere kugira ngo tubakengurukire baca baja hariya inyuma y'aba ba Miss tumaze gutora duheze tumenye Miss Queen Ngoma 2022 uwa mbere yaronse amanota aya manota rero n'amanota menshi cyane naho nubibereka gutya ni menshi cyane arico gituma abari ngaha batari bake bemeye ko bazoshigikira projet z'aba bantu uwa mbere rero dusaba acaja hajya bamutwerekere ahagarare hajya inyuma kugira ngo tumenye Miss Queen Ngoma ni Mungere mwiza Ange Gloria mumwamashi menshi cyane turamushimiye ari mu bantu bitavye rino higano kandi yaronse amanota meza natashoboye kuba muri bane ba mbere nawe nyene turamukeje umuhamashi acaja hajya ashobore kwicara ukurikira ni Ngabirano Bella Edisa turamushimiye nawe nyene mu mukeze
Berarine mukuru Berarine turamushimiye nawe nyene turamukomera amashyi menshi nawe we ukurikira ni Keza Kimana Beranina turamushimiye nawe nyene ari mu bigeme batifashemo neza cyane turamukomera amashyi ukurikira n'uyu tubasabe bano bigeme babiri begere ngaha hagati aba bigeme babiri begere ngaha hagati dusabe abafise Miss Ngoma 2020 yitegure kuza kwambika ababigeme nabigeme beza cyane nabigeme bareha nabigeme bapresenta imigambi myiza nabigeme nukuri bo gushigikirwa cyo kimwe ndetse n'aba bose nabigeme beza cyane mubakomera amashyi cyane